Uyu munsi tugira tubereke ibintu bituma haba fausse couche canke mu kirundi twovuga inda ikoroka canke inda ivamwo umwana ataravuka. Turaza kubabwira ibintu bitari bike bituma inda ikoroka canke haba ico bitwa fausse couche ku bagore ndetse no ku bakobwa bakicubaka izabo. Tugira duhereye ku cambere nyamukuru gikunda kuba gituma haba iyo fausse couche. Ariko imbere yuko turaba ico kintu ca mbere, raba neza ko wamaze gufyonda ngaho uri jeune, raba neza ko wamaze gukora subscribe. Ivyo bituma ino chaîne yacu igera kure, bituma abantu benshi babona zino video, bituma abantu benshi babona bino vyigwa turiko turacisha kuri ino chaîne. Nimba nabiguhimbaye ko benshi babona zino video, gira ngaho kuri j'aime, urabe ko wakoze na subscribe ngaho hasi. Ego, ikintu rero ca mbere gituma haba iyo fausse couche canke inda ivamwo ni bitwa anomalie chromosomique mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ni génétique. Bavuze rero anomalie chromosomique bisigura ko turabizi ko twese umwana canke umuntu wese afise chromosome 46. Rero bavuze chromosome mu kirundi bava bitugora gusigura, ariko iyo niyo ngorane ya mbere ituma inda ivayo canke haba iyo fausse couche, ni bitwa anomalie chromosomique. Ni ukuvuga umwana wese ari mu nda ategerezwa kuba afise 46 chromosome. Jewe mfise 46 chromosome canke chromosome 46 mu kirundi. Chromosome mu kirundi sinumva neza ingene noyivuga, ariko mu mubiri w'umuntu, umuntu wese afise 46 chromosome. Rero mu gihe izo bavuze anomalie chromosomique, ni mu gihe izo chromosome zibaye nyinshi zikaba nka 47, 48 kuduga, canke zikaba nkeya zikaba 40, 45, 42, ni ukuvuga ngaho kenshi umwana acafira mu nda canke hacaba fausse couche. Ico nico kintu gitera fausse couche ku bice bigera kuri 50 gushika kuri 60 kwijana, ni bitwa anomalie chromosomique. Umwana ari mu nda ategerezwa kuba afise chromosome 46. Zirenze canke zikaba nkeya, umwana kenshi acafa, niyo bitwa fausse couche. Ibice birenga 50 gushika kuri 60 kwijana vy'abana bicwa niyo anomalie chromosomique. Ikindi ca kabiri gitera fausse couche umwana ari mu nda ni imyaka y'umugore. Umugore kenshi yari ku myaka 35 gushika ku myaka 40, imbuto ziwe ntiziba zifise karite nziza par rapport agifise imyaka 18, 19, 20. Ni ukuvuga turazi ko umugore uko atera akura niko imbuto ziwe zitera zitakaza inguvu canke agaciro canke ubukomezi bwazo. Rero abagore kenshi bageze ku myaka 35 gushika kuri 40 kenshi barakunda kugira iyo fausse couche, babitewe nuko imbuto zabo zigenda zisaza. Bitandukanye no ku mugabo. Umugabo nawe yoba ari umutama afise imyaka 50, imbuto ziwe ziguma zikomeye zifise ububasha bwo kuvyara. Nawe yoba ari umutama afise imyaka 180, imbuto ziwe ziguma zikomeye. Ariko abagore bageze ku myaka 35 gushika ku 40, kenshi imbuto zabo zitangura gutakaza inguvu, ndetse turazi ico bita menopause. Narakoze video ya menopause, utarayibona ufite ngaho kuri profile urabe menopause icarico. Ni mu gihe za mbuto z'umugore zaheze zose, zatakaje inguvu 100%, umugore ntagishoboye kuvyara. Rero abagore benshi bari muri imyaka ya 35 gushika kuri 40 usanga bakunda kugira ama fausse couche, bitewe nuko imbuto zabo zitagifise agaciro canke zitagifise ubukomezi buhambaye canke bukwiye. Ikindi ca kabiri ni facteur utérin ou structural. Ni ukuvuga ushobora gusanga umugore afise ibivyimba mu nda, ivyo bitwa amafibome, canke nuvuga ibivyimba bikaza ku gitereko, umwana akabura ahaja. Urumva ko hacaba fausse couche, umwana abuze aho akurira. Uza gusanga ku gitereko c'umugore hariko ibivyimba, ni ukuvuga umwana aje ntaronka ingene aha ikibanza akuriramwo. Twese turazi ko umwana akurira mu gitereko c'umugore. Ibaza umwana araje arabuze aho akurira bitewe n'ibivyimba biri mu gitereko kwa mama wiwe. Urumva ko haca haba fausse couche. Ikindi ni malformation utérine, ni ukuvuga ugasanga igitereko c'umugore ntikimeze neza, ntigifise forme ikwije ibisabwa kugira ngo gishobore gukurirwamwo n'umwana.
nuvuga ko muca mwumva ko ari fausse couche directement. Ikindi twovuga ni iyi maladie auto-immune, ni ukuvuga izi maladie auto-immune ni za ngwara usanga nyine abasoda bacu b'umubiri hako aribo botugwaniye, nibo bariko baragwana ubwabo canke tukagwanywa n'abasoda bacu b'umubiri. Rero uza gusanga izi ngwara zaciye zifata wa mwana canke rwa rubuto ruzovamwo umwana zikagwica. Abasoda bacu nyine b'umubiri usanga ariko biyica rwa rubuto ruzovamwo umwana. Nuvuga ni maladie auto-immune, ni ukuvuga ni ingwara nyine abasoda bacu b'umubiri bigwanya bo nyene ubwabo. Ikindi twohereza ko ni hygiene de vie, ni ukuvuga uko umuntu abayeho. Narakoze video ndabereka uko umugore afise inda akwiye kwitwara. Umugore afise inda birabujijwe kwanwa itabi, ni ukuvuga ufise inda ukanwa itabi ryinshi urumva ko umwana ariko aramererwa nabi. Umugore anwa inzoga, umugore anwa ibiyayuramutwe, ivyo ni ibintu bitera fausse couche ku mugore afise inda. Ico twohereza ko kandi ni poids corporel, ibiro vy'umugore. Umugore avyibushe cane kenshi arakunda kugira ama fausse couche. Ariko kuvyibuha bigereranye, ariko hari abo usanga afise iyo bitwa obésité. Obésité ugasanga umuntu yaravyibushe gose. Bagira abagore usanga ari banini kenshi barakunda kugira ama fausse couche. Nimba uri umugabo raba neza ko amaze gukora gym, raba neza ko amaze kugira partage, urungikira ino video umugore wawe kugira ngo muze mwirinde ibi bintu vy'ama fausse couche naho gutaha.